Yeah, twende. Nangoya. Yeah. Shmado King K.O.A. never go down, cause he got a big mind, never go down. You seen a work, it means that I went down, cause I Yes, wapenzi wa Ndao TV twabandanyije kubarondera abantu benshi impano nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi twagendeye Shmado K.O.A. ni kwazwi ku mazina yose sindayaza araza kuyivuga, ariko niwe tumaze kuba turi kumwe. Akora byinshi, aratambazwa mu video menshi agiye atandukanye, harimo nk'izina ya Satbi, harimo nk'indirimbo ya B-Face, aratamba neza cyane kandi akongera akaririmba. Uno munsi niwe turi kumwe, ariko ntituvuge byinshi, reka byinshi abyivugire. Welcome bro. Yeah, I got you nigga trying to find my name, trying to find my style, trying to find my shine, trying to keep me down. I got you nigga running with my socks, running with my act, running with my money, running with my yeah, it's your boy SHMADON. Yeah, Shmado. Kuramukije Shmado. Yeah, what's poppin'? Meze neza. Yeah, ndashimira. Miss bro, wahora heho? Nahora nyene tu. Jewe ntabwo yakunkura iryoshe kandi ishushe. Niko biravugwa neza ko Shmado amazi iminsi ngo ibifyitirizi bya birozi yahora akoresha byaraheze, ngo niyo mpamvu ataboneka cyane mu ma video cyangwa muri bya bikorwa byiwe. Ibirozi nyabaki ngo ari ibirozi wahora ukoresha, ngo rero ngo byaraguhera, ngo inoti zirahera, ngo bituma utaboneka cyane, sinzi impamvu. Ibyo yashobora kuba ari amajambo y'abantu peut-être akamo batera abantu. Ndazi yuko ni talent mfise gusa tu. Ni talent y'indimo yo gutamba tu. Je ndakumenyereye italo yo gutamba, sinzi ko hari ikindi kintu ubuye gukora. Ni byinshi sana. Ofete sometimes ndatamba independent mu producteur, ndibaza abankurikirana bakunda kubona ibikorwa byanje byinshi. Meruka ndakubona muri video ya iririmba sometimes. Urayirimba? Rimwe bishitse. Kapera kidogo bro. Yeah, twende. Nangoya. Yeah. Shmado King K.O.A. never go down, cause he got a big mind, never go down. You seen a work, it means that I went down, cause I do my work, so I down. Nakubali bro, big up kwanza. Komeza bandani ibintu uko bigenda neza. Mperuka ndakubona muri video ya Izina by Satbi uri kumwe na Dream Team. Abenshi bagaca biyumvira ko usigaye uri muri Dream Team, we akajambo k'umuco bashikiriza nakana. Yeah, ofete turabona kungene je nkora bitandukanye n'ukungena abandi bakora. Yeah, ofete je nkora nka famille, sindaba kuri pare yanje wapi. Je kintu mbonye yuko ndayikoranye n'undi muntu, yuko mbonye yuko cyo genda neza ndayikoranye n'undi muntu, sindaba ngo turi mu mugwi umwe. Tuvuga twagiye hamwe tugakora tugakora ikintu ciza. Twumvise abavuga ko Dream Team ariyo yoba yaragufashije ngo uboneke ngo muri rya video byo bari byo. Ibyo peut-être nabyo baza abantu bavuga byinshi babizi nawe. Ibyo je nabyo navuze kandi na Dream Team namwe yigeze avuga ibintu nk'ibyo. That's why. Twizera neza ko vuba tugiye gukora nk'akaza kahe ka Shmado. Sinovuga ati ngo vuba ko nsanzwe ndagakora kenshi. N'ubu ugiye kuri page yanje urabona ibikorwa byinshi, kandi nta gihe kinini gihaca nta posting. Ahubwo sinzi yuko abafana banje arabaye hypocrite, kuko je ndazi yuko ndiko ndakora sana. Mbere y'abantu bavuga yuko nariko ndakora sinzi. Ntabwo ari banga, ndabizi neza ko Shmado ari mu bantu niboneye mu maso yanje baronse diplome. Benshi bacavuga ngo ujya diplome ngo namanyanga ngo yagize, wowe babwira kiki bajya abantu babivuga ko. Yeah, abantu bavuga yuko ijya diplome ishobora kuba ari amanyanga. Jemba umenga nta birefu nababwira yuko nta birefu nababwira kuri ibyo, juste tu kubabwira yuko bagabanye gusnicinga. Kuko iyo uraye mu snitch ku muntu aguma kwemeza anytime, birangira mu mutwe bigucanze wenyine wicanze. Nimba atari banga uyizi gisati cyahe wewe, section yahe wigi? Ndi mu informaticien. Shmado,
iyi ni Ndaho TV ibandanya kuduza itara zose ziri hasi kugira tushikane kure hashoboka dukwirikiranwa n'abantu benshi akajambo kamwe kuri Ndaho TV. Ndaho TV, yeah, they call me SHMADON, you know, so akajambo nababwira kuri Ndaho TV kurikirana ino TV kandi ndazi vuba izoduga kandi ndayiteze ko ibintu imigambi myinshi uko ndabona baritanga bakora ibikorwa byiza kandi vuba zoteza imbere urundi rwaruka rukiri hasi. Follow this page. Dufashe tubwirira abantu bose bagire subscribe kuri Ndaho TV ndetse babandanye no gukurikirana cyane Ndaho TV kuko ifise umumenyesha makuru MC and kandi ndazi rumwe mu bantu baramwemera ko akora neza nimba atari banga sivyo none. Yeah, ndabizi murakora fresh. So nababwira yuko abantu bakurikirana abantu bose babona ibikorwa bya Ndaho TV mutange support ntimwibanire ikintu cyiza mukibonye mukivuge abara kubyigumizamo mu supporting mu liking page anytime you see their post mu sharing, yeah, dufashanye family. Ndagushimire cyane twabanye neza. Yeah, thanks now. Respect.